ubwa mbere ico twovuga nuko twanezerewe kubona iyo sentare idusubiza akaryo ko gushobora gusubira guhiganwa nk'iyindi migambwe canke iyindi migwi ya politike, ko murazi yuko umugwi seni wari wasa n'uwadukuye ku rubuga rw'ihiganwa. Ikindi twokongerako nuko nivyo twari twifuza yuko ibintu nk'uko twari twabiteguye twebwe kugira ngo kumbure dushobore kwegeranya abarundi bose bashoboka bakeneye yuko ibintu bihinduka mu gihugu c'Uburundi, ariko uko biri ingingo y'iyi sentare n'ingingo ntasubirwamwo atandi turi buyungururize, tukabona yuko rero tugiye kuyubahiriza ukwiri kugira ngo dushobore guha amahirwe abarundi batandukanye bifuza yuko buno butegetsi dufise uno munsi bwohinduka biciye mu matora. Naco rero tugiye kuraba twisunge intumbero canke ingingo zafashwe n'iyo sentare mu kiringo yatanze, dushobore gukora izindi ntonde tuzishikirize seni kugira ngo amatora ageze abantu bose bifuza yuko duhindura buno butegetsi tubona dufise ibintu vyinshi vyabugoye bashobore gutora urunani rwacu, kuko urunani rwacu nta yindi ntumbero rufise intumbero yuko ibintu vyohinduka hakaza ubutegetsi bufise ubushake n'ubushobozi bwo gushobora gutunganiriza abenegihugu. Nico gituma rero twebwe tugiye guhitamwo kwitaba amatora mu kubahiriza ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro.